Mama wanje yitwa Ndoreraho Maria, nkaba ndi Umurundi, nkaba mva mu ntara ya Cibitoke, komine Rugombo. Papa wanje akaba yitwa Nzobonimpa Ramadhan, jewe nkaba nitwa Hatungimana Aisha, nkaba narungitswe n'ikigo citwa Apfire kiri mu Buterere, quartier Miroir. Nico cansafirishije, nkaba nkiri umukobwa. Jewe ico nobasaba nuko mumfasha mukantabariza nkasubizwa mu Burundi. Je ndagwaye kandi ndarembye, kandi n'ukuri je numva ndiko ndasinzikara, numva ubuzima buriko bumererwa nabi cane gose. Je narabwiye ofisi ngo ko ngomba gutaha, ko ngwaye ndembye nosubizwa mu Burundi, ariko je mbona ofisi atanyishimo ibereye. Kuri ofisi ndahamaze indwi, ariko je numva nguma ndasinzikara. Ntibari bunjane kwa muganga, ntibari bumbuze, ntibari bugire n'ikintu na kimwe. Je n'ukuri numva ngeze habi, numva sinzikaye. Mumfasha mukantabariza nkasubizwa mu Burundi, nkaja kuvurirwa mu Burundi, muzoba mukoze. Je narasabye gutaha, ariko je mbona nta n'inyishu bampa. Narasabye gutaha, ariko nta n'inyishu bampa. Jewe ndavuga hamwe iyi ndwi dutangura yohera nk'iri Nohemba, wallahi je nzoba nafuye kweri, kandi biza numva, ivyo bintu bimfata numva. Je ndi kuri ofisi, je narapfuye kwa mabuja, maze indwi kuri ofisi. Je ndagwaye ndamerewe nabi. Aha ngaha wumva abona abarundi bajejo hafi abarundi 60 n'abagande hafi 30, aho bari kw'ishuri. Uwo n'umumadama abigisha ariko araza kuncungurira jewe. Je narababwiye je sinja kw'ishuri yanyuma, n'ukuri ndagwaye. Urumva kugwara kuremba gusa nago bankubise oya, ahubwo ndagwaye. Naciye nsaba kwanza, ndabwira mabuja nje banza unjane kuri ofisi kwanza, nje gende kugwarira kuri ofisi nkire, hama nzogaruka ku kazi. Inshuti zanje rero bakunzi munkurikira kuri chaîne ya YouTube Urugendo News, nyuma yo kumva umwirondoro w'uyu Aisha agwaye, navuganye na mama wiwe mu kiganiro kirambuye. Yaragiye gutabaza kuri Elfayede, hanyuma bashamusaba imiliyoni 5 kugira ngo bamutahanire umwana. Yewe aho naja kuri ofisi yari yambwiye ngo ninzane miliyoni 5 ngo kugira taha. None ko mutari mwabimbariye cyane, muri ko murabesha. Nena byibagiwe ndumukecuru. Twibukanije uherutse kwitaba Imana yitwa Aline, umuvyeyi we yagiye nawe nyene kwa Peter, bacamusaba imiliyoni 9. Mu minsi mike yarapfuye. Ibi bintu bakwiye kubiheba. Reka twumvirize amarira y'umuvyeyi wiwe. Yewe ndiwo mu Rugombo. Ruwo mu Rugombo. Mu Rugombo mu Rubuye. Bishumana ariyo hanze, aragwaye, ararembye. Nashaka mu ntabarize. Reba ukuntu Yitwa yotaha. Yitwa Hatungimana Aisha. Yitwa Hatungimana Aisha. Ari hanze he? Ari muri Saudia. Muri Arabia Saudi. Yagiyeyo ryari? Yagiye mu kwa 12. Umwaka uheze nyene, mwaya mezi 3 aheze. Ntiyari bwamara igihe kinini. Oya. None yaciye agwara? Yaciye agwara, ararembye cyane. None wamurungitse nawe. Wamurungitse naragiye no kuri ofisi kumubwira akagwaye arembye. Aguma ambwira ngo
ntarembye ngazogwara ngazosubira ku kazi kandi ako kazi ntashoboye kujayo n'ubu ahejeje kumbwira yuko ari karadahwa abagenzi biwe bahejeje kumbwira yuko ari karadahwa yarembye bidakunda kava hari mwijoro yari yapfuye byaheze. none agwaye iki none ko wumva ari karadahwa mbwo arafise ikintu agwaye ariko n'inzara agwaye inzara ntanjye abaronka ubugwayi burimwo n'inzara irimo ntanjye abaronka. nashaka nyabuna muntu abarize murebe ukuntu yopfuye muri Saudia agashika no mu Burundi. none usibye ubugwayi burimwo n'inzara irimwo none aho ku biro wagiye hitwa gute aho wagiye kwitura ku bamurungitse ni bande hitwa gute Ukigo icyo kigo mwagiye ku cyamurungitse cyitwa gute kiri hehe kiri mu kubuterere kitwa Apfire yegome Apfire nico cyamurungitse hanyuma mwaragiyeyo murabitura ati umwana wacu aragwaye hanyuma bashababwira ngo iki emwe nta n'amajambo menshi avuga ahubwo yaba hari habonetse akanya twari kuguha audio yiwe y'amagambo avuga. muraza kuyimpa nta kibazo. ayiguha nyabona muzoba mukoze. none mwe mwaragiye muragerayo hanyuma musanga ntacyo yabafashije nta na gitoya mwari mwagiye muvuye hehe none wari wavuye iyo mu Cibitoke nyene ugiye hajya mu Buterere aricyo gikujanye? Ego maze kujayo kabiri. Nta n'ikigongo yakumviye ko wavuye ruguru? Nta na gitoya, nta n'ikigongo na gitoya. Hariho na mwene wabo tubana hafi. Bere mukugira aje hanze mbere no yanabyirukankamo cyane ariko ubu nta nakimwe afashije. Mwene wabo nuwo nyene yamurunga akora kuri office nta nakimwe yaramfasha. Nabuze uko nobifata, nabuze uko nobigenza. Uwo mwana wanyu none yari yubatse sha yakiri muto? Nago yari yubatse yari inkumi. Yakiri muto. Yari akiri muto. None arafise telefone muri Saudia? Arayifise aheruka kuyironka. None ko mutambuye ngo nyandikire? Ndamubarira. Kumburi mumubwira akanyandikira ariko ushobora gusanga yananyandikiye kubera ko nsanga nandikirwa n'abantu benshi ntabibonye burya wosanga yananyandikiye. Negara kwandikiye numvise abivuga ndamubwira ariko. Nimwampa nimero ziwe ngaha hepfo ndazi nshambona ko yanyandikiye. None nta handi hantu none mwe muzi iyo ujya muntu yamurungitse muri Arabia atabitayeho nta handi hantu muzi mugenda gutabaza? Oya nkajewe naho nomenya ndi umukecuru. Naho no emwe ndi umukecuru kweri naho nomenya naho nuko ari uwo mukobwa wange yari yanagutabaje. Naho nomenya nukurikire kubinkoreye ndi umukecuru. Oya je ntavyo nashobora kubera ko je sindi mu Burundi. Kiretse nk'uwo muntu muri kumwe ngaho yoshobora kujana. Iyo vyanse byose muragenda mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu hanyuma iki kibazo mukagishikanayo iyo umuntu wanyamerewe nabi. Kandi barakira abantu. Ndi umukene.
Erega nta amatike noronka nimba yo karangana ibujumbura n'amatike nyene urumva mugabo yaba atari amatike nta mafaranga basaba canke mugatelefona reka nshine abane nimero yindi ya ambasade y'abarundi iri hariya ari hanyuma nabo mubandikire mubabwire ikibazo afise iziduhereza nyene iduhereza ndaza kuzibaha hanyuma twebwe rero urumva aya ibi uriko uravuga tuko turaganira ibiko turaganira ndaza ko vyumvisha abantu bashobora kumufasha ibi uriko uravuga baze kumva ikiganiro twagiranye nawe hanyuma kumbure baraza kumufasha kandi ndizeye ko bamufasha mana nasaba n'ukuri bamufashe bamurungike mu Burundi none kubera iki mutavuga ko bamuvuza agakira hanyuma bakamujana ahantu ashobora kujya agakora oya nta buzima afise n'ukuri ntabwo yosubira ku kazi ega nimba ashonje bamujanye ahantu inzara ubwoba bashaka kumujana ahandi hantu akaronka ivyarya bagaca bamuvura agacakira agaca binaga agacakora oya yotaha ego yotaha ego jewe umukecuru ndamusabira gutaha yotaha yishakiye gukora nawe oya nawe umubaze ntabyo gushaka kubona yoshobora ubu ngubu ntabwo yokora ndaza kumuganiriza twumve ni muce mu marimero yiwe none muvyeyi hari ikindi kintu wumva wokongerako canke hari ahantu wokwerekeza ubutumwa bw'igisabo cawe mana jewe ikintu nokongerako nipfuza nuko umwana wanje gusa yotaha mugo nta mafaranga bagusavye amahera amahera jewe aho naja kuri ofisi yari yambwiye ngo ninzane miliyoni 5 ngo kugira taha none ko mutari mwabimbariye canke muriko murabesha nenavyibagiwe ndumukecuru ubwo muvuze ukuri none ko ari je ndinze kubivuga ego n'ukuri nenavyibagiwe reka ndumukecuru igituma ndabivuze niko nzi ko abantu benshi bama baza bakabanza kubitubwira ko babibabwiye niyo mpamvu nanje nshiye niyumvira bakabanza kubitubwira ko babibabwiye niyo mpamvu nanje nshiye niyumvira kubibabaza kumbure ko mwe bo batabibabwiye canke barabacishirijemo none urumva ko namwe babibabwiye emwe yarabimbariye kweri miliyoni 5 zibone gusa ndamubonera ngaha zitabonetse naho ngo acapfa urumva atapfa akwiyo nyene ega abantu baraho n'abagome urumva nk'iki jambo bakubwiye n'umwicanya ahubwo oya ntaco uko biri kose nimba ivyo yarabikuye mu kanwa imana niyo yishiraho abantu hanyuma none nta gafotokopi ka pasiporo yiwe mufise oya kuko iyo pasiporo jewe naratanze amahera yo kuyirondera imaze kuboneka uwo mwene wawe niwagiye kuyidepoza ge nta nuko nigeze ndayikorana mu ntoki umwana rero acaragenda nyene baba bahehe turabana hano hafi nyene mu rugombo rero ahantu ikintu usabwa ni kuzogenda hajya kuri RFID bakagufotorera pasiporo yiwe mugabo banza urindire ndaza kubanza ndamuvugisha numva ko atayifise
ninasanga ayifise arayimpa, hanyuma dusanze atayifise uzoca ugenda uzigora usubire hajya nyene kuri kiriya kigo uzugende, hanyuma ubabwire baguhereze pasiporo y'umwana wawe bayifotore bayiguhe, kandi batayiguhaye uzoca uryamaho ugumeho ntimuze murabakinisha kuko bajya abantu si beza. pasiporo yasigaye hajya nyine fotokopi bazoguha fotokopi. Uzogenda baguhe fotokopi, hanyuma batayiguhaye uca uryamaho uvuga ati sindahava nimumpe umwana wanje, apana ko muze murabakinisha. Bamuguha umwana wawe, kubera iki bataguha umwana wawe? Muragenda mukabakinisha kandi baba batwaye abana banyu. ahubwo mana ahubwo n'induri zohaba n'igipolisi kiwe. None ko ega mwe muragenda mugakina nk'iyo minsi ibiri umaze kugenda yose ugera haje utaha, none wumva unezwa umwana wawe? Ndamunezwa, ahubwo umunsi nasubiyeyo ahubwo n'uwo mugabo mwene wabo uzomubwira se tugende. Ivyo mubwirizwa kubikora uko bakabaha abana banyu mu gihe badashoboye kubafasha ivyo bemeye, nibaba basubize bakiri bazima batarapfa. Nta mazi imisi mubona batahana bapfuye. Ahubwo numva n'ubu nogendaye. Oya banza utekane uzugende kumbure tubanze turabe, muzogaruka hanyuma ngaha twumve ko hari cyavuyemwo, aho muzoheza muce mufata iyo ngingo rero yo kugendayo. Reka ndabasezerere. Mugabo ngiyeyo. Ngiyeyo bakayinyima mana, uwo munsi bazonshira mu gasho n'ukuri. None uratinya gufungwa ku mwana wawe? Hari uwo uzoba wiyivye? Erega upfunzwe ntushupfa. Ntago ntinya gufungwa, ndazi uwo yamurungitse uwo munsi nta bintu azosubira kumpenda, nta kintu azosubira kumpenda na gitoya. Bajya abantu si beza, bari muri business, urumva barose amafaranga yabo, ibindi ntibibaraba. Niyo mpamvu mwe mubwirizwa kurwanira abana banyu, kuko leta ibabaha kugira ngo baje gukora baca amafaranga, hanyuma bagaca bahenda leta. Bamaze kugira hariya ntibongera kubakurikirana. Leta igumiza ngo abana bariko barunguka amafaranga, kumbe bajya bariko barabacuruza mu mafaranga yabo barayatoye, bariko barahangayika ntibongere kubakurikirana. Bakurikirana aya mafaranga barose n'aba bayaronka bakora bikagenda neza, mugabo ntibongera kubakurikirana. Nizi ngorane mubona rero ziriko zirashika. Nikuza murabarega, mugenda mu bushikiranganje mubarega, mukavuga uko vyagenze, mukerekana izo ngorane. Urumva mutagiyeyo ngo mutinya ngo amatike, muzohomba abana banyu. Reka ndabasezere rero, tuzongera kuvugana muce mu mpazo nimero ziwe. Murakoze namwe. Nimba tacu mwongera ko ndakase telefone. Nukata telefone. Murakoze. Abana b'u Burundi, hano hantu ndashaka kongera nsubiremo ikintu kimwe. Iyi sheni Daniel Mugisha, iyi sheni ya politike tuyisha kure ngaha. Nimba tuko dutabariza umwana w'u Burundi, nta politike irimwo. Uzokenera politike azasanga ahandi hantu mba ndiyo kuri politike, mugabo hano ntidushimo politike, nta na fanatisme tuzoshiramo. Ni kugwanira abana b'u Burundi. Ibi bigo bibarungika muri Arabia ntibibakurikirane, bigira amakosa kandi birahemukira igihugu, bihemukira leta iba yabizeye. Ibaze nk'uyu muvyeyi yaragiye ku kazi, kumu yamurungitse ntaco yamufashije, amusaba 5 miliyo. N'umukecuru yaravyibagiye ko yamusabye miliyoni 5. Yagiye mu kwezi kwa 12,
habone bagiye kumubaza ko yaba yarahembwe aya mezi angahe aheze, ariko vyose nizere yuko biza kumenyekana. Ndabashimiye abantu mwese mufise icyo mufasha, za murafasha aba bana batabagwe kuko ntwara cyari mutoya, za murafasha abana batabagwe kandi ho bazopfa bahere bazira ubusa. Ibintu birambabaza cane ariko Imana izira turengera. Murakoze.